Reka tugasabe widondora ariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Jewe nitwa Hakizimana Jean Marie Vianney. Nk'uko mubivuze nsanzwe ndi umuyobozi w'ishure shingiro riri ku Muremera. Ni ishure prive risanzwe riherereye muri quartier Muremera. Uriko urava kw'ikaburimbo ushobora kwinjirira barabara aho bita ku Biyoba, uciye ku ruhande rwo haruguru ukata kuri hoteli Ganza ukaza ugeze imbere gatoya uca umanuka nk'imetero 200 uba ushikiriye iryo shure. Yego rero ni iryo shure nsanzwe ndongoye. Ego nk'umuyobozi twaje tuhasanga ambiance abantu baryohewe, bamwe bariko baranywa tumwe twitwa twaji, ni kuvuga umutobe hari habaye iki vyari vyagenze gute? Murakoze cyane. Ni ukuvuga uyu munsi irigenekerezo rya kabiri mu Kakaro muri 2025 twari twaramutse dufise umunsi wo gushikiriza umwimbu abanyeshure baba barakoreye umwaka wose. Ni ukuvuga twari turamutse tuvuga amanota, ariko rero twabifatanije no kugirira umunsi mukuru abana kugira abana batahe biyumva bameze neza. Nico gituma rero mwavuze muti twasanze bariko baranywa amaji, nico gituma rero yari iyo mvo dukunze kubikora kugira tunezereze abana baba bamaze iminsi baroha bari mu bibazo, hama rero tukabakorera umunsi mukuru. Niwo munsi rero twazindukanye. Ego urumva n'umunsi wo gutanga amanota, mbega umwimbu wari umeze neza muri rusange? Ego murakoze cyane. Umwimbu wagenze neza, no kuvuga abanyeshure baramenye ku rugezo rwiza, kuko iri shure dusanzwe dufise ibisata bitatu byo nokwita amasection. Hariho section maternelle, hariho na section ecofu mugabo kandi iri kumwe na 4e cycle. No kuvuga rero guhera mu mwaka wa maternelle gushika mwaka wa gatatu nyene wa maternelle bajya abana bimenyereza bararose umwimbu bivanye n'urugezo bariko twovuga ushimishije. Ego abo bamenye neza. Hama rero no kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu naho bamenye, kuko ego wasanga nko mu ishure mu mwaka wa mbere hayobewe umwana umwe, mu mwaka wa kabiri hayobewe umwana umwe, mu mwaka wa gatatu babiri, mu mwaka wa gatatu bamenye hayobewe batatu, mu mwaka wa gatanu nta n'umwe yayobewe, mu wa gatandatu hayobewe abana babiri. Ni ukuvuga rero no mu mwaka w'indwi n'uw'umunani niho dusanzwe dufise, kuko mu mwaka w'icenda uzotangura muri uyu mwaka wa 2025 ushira 2026. Rero aho naho n'abatari bake baramenye rwose, kiretse ko gushika uyu munsi tutaraheza umwaka hari bamwe basigaye mu byo bitwita amahopeshage, nibo turindiriye, ariko muri rusangi umwimbu wagenze neza. Yego umwimbu wagenze neza. Mbega ko dusanzwe tuzi yuko ishure nka Ecofo Saint Paul de Muremera riba riri muri mwe twokwitwa Hezo mu rurimi rw'igifaransa, n'umwimbu umara umwaka, mbega hoho mu mwaka hagati hoho byagenze neza umwimbu turabiye kw'ivyo twitwa Hezo? Murakoze cyane. Ni ukuvuga nk'uko mubivuze, muri iyi ndinganizo amashuri arimwo yo gukorera mu runani byo bita amarezo scolaire. Ni ukuvuga nahone ishure ry'iwacu ryaragerageje, kiretse ko gusa intambamyi zimwe twagiye turazibona bivanye n'abana twagiye turakira bashasha. Wasanga baje bava ku yandi mashuri, ugasanga bageraho iwacu namba ari ugukangarara bivanye n'uko baba bashikiye mu bandi bana batahorana, aribo wasanga bagenda baronka umwimbu udashimishije. Ariko muri rusangi abana baramenye nahone, kuko ibyo biba mu gice ca mbere n'icya kabiri. Ibyo vy'amarezo scolaire niho dukorera mu marezo scolaire mu bice bibiri, ariko nahone byagenze neza. Ego mbega muvuze umwimbu wagenze neza muri rusangi, nakahe kantu mwarakoresheje kuba uba wishimira we nk'umuyobozi uvuga nikatumye umwimbu ugenda neza, kugira ngo wibire ibanga abandi bariko baradukurikirana uko yandi mashure bazabakoresha kugira ngo umwimbu w'igihugu cacu c'u Burundi inderi zigende neza muri rusangi? Ego murakoze cyane. No kuvuga twebwe kugira ibikorwa bigende neza nk'uko ndabibabariye, haba mu mwimbu
twagiye turagirana amanama n'abigisha tugafatana tugafashanya n'ababyeyi, tukagirana inama n'ababyeyi tubabwira uruhara rw'umwe umwe wese muri ibi byo kurera. Ni ukuvuga twagize urunani, haba ubuyobozi n'abigisha, ababyeyi, aho twagiye turakora amanama. Twarakoze ibyo twakwita animation pedagogique, tukaza turafashanya umwigisha, tugenderera umwigisha umwe umwe kugira turabe ubuhinga akoresha kugira no mu yandi mashuri abandi bigisha babukorereko. Ego umwaka uraheze kandi birumvikana ko uyu munsi itariki 3 z'ukwezi kw'indwi, ni ukuvuga umwaka murawufungiye kuko ndazi primaire ntibaropesha, bo baropesha 4e cycle ijya twokwitwa ECOFO. Mbega nakahe kantu mubona kakangonongono kabaye ku ishure, nivuze ku ruhara rw'ishure mubona mwebwe mukwiye kuzokosora canke nike mwishimira basi, kuko sinovuga ingorane gusa nibihe byiza mubona mwishimiye? Murakoze cyane. Za ngwara ziterwa n'isuku rike ibyo bisanzwe bikorwa, nubwo twagize icyo kibazo mugabo twaragerageje turabyitangira rwose. Yego, mbega umwimbu warabaye, umwaka uraheze, nk'ubuzima bw'ishure ko nakubwiye nyene, hoba harabonetse bimwe twitwa ingwara zirengeye zituma ishure rihungabana, hoba harabaye ubuzima butabanezereye bituma hariho n'umwe wavuze atamenye, hoba nta kintu nk'ivyo vyigeze biba ngaha kw'ishure? Murakoze cyane. No kuvuga umwaka bari muremure, ariko nta birebire twovuga by'ingorane zabaye kw'iri shure, kubera kiretse nk'ibihe bimwe bimwe wasanga abana bafashwe n'amagripe, ugasanga bagiye bagwaragurika muri ubwo buryo, mugabo ntibyatumye abana batabandanya, byari camwe ibihe bimwe bimwe mugabo bigaca bihera. Ubu rero turangije abana bameze neza, barakoze ibibazo, yego bigenda neza byose kabisa. Reka nkubaze gatonyi, hari ikintu bitwa ubuzima bwite bw'abanyeshuri, hamwe usanga nk'ubu harabaye bimwe twitwa mu gifaransa bavangwa na grossesse non désirée, donc utwarinda utifuje ku ishure, ibintu amabando scolaire, kandi navyo nyenda ni bimwe mu biperturba apprentissage canke kwiga, reka mvuge kwiga ko abanyeshuri gatuma bamwe bagira ingorane ngo naka yagiye, canke ishure bwayo mu buyobozi bavuga nti naka bigenze kunuko. Ivyo ntivyigeze biba? Mbega amabando scolaire canke ama grossesse amire scolaire yo ntigeze aba menshi ku buryo vyoba ikibazo catumye haba akangorane kw'ishure? Murakoze cyane. No kuvuga muri uyu mwaka w'ishure twarimwo kuri iri shure rya ECOFO Saint Paul, nta banyeshure twabonye bahevye kubera gutwara inda batifuza canke izindi ngo ahebe ku bw'izombo zo gutwara inda. Abo bantu ntibabonetse, kiretse abanyeshuri bake bahevye, ugasanga ku bw'ibibazo bafise mu miryango. Abo bana nibo twaburose bashoboye guheba, ariko nta bahevye kubera batwaye inda. Ego, mwashoboye kumenya ingorane yatumye baheba abo banyeshuri? Abo banyeshure bamwe icatuma baheba wasanga ari ibibazo bafise mu miryango, ibibazo basanganywe, iby'ubukene, bigatuma abana bidashoboka ko bashobora kubandanya, canke abandi bana wasanga bagize ubugaba. Murabona ko uyu munsi usanga abantu tubahimiriza ati nimwige, ugasanga leta kuko ntibakivuga ishure ryigenga ntaribaho, kuko turi mu gihugu gitwarwa ni ishure ryunganira leta. Mbega ko ndabizi yuko amahera ntaba ngana najya twokwitwa amashure twitwa publique ya leta, hoho nta kibazo cerekeranye nk'icyo cyama kiba, ku buryo abavyeyi babwira nti mbega ata n'amahera ameze gute, ibitabo birazimvye bimeze gute, ku buryo mwumva yuko umenga nko muragura abavyeyi? Murakoze cyane. Mu bisanzwe nubwo mu bisanzwe ishure nk'uko mubivuze ni ishure rihari kugira ryunganire leta, nk'uko bivuze ntitwogyita ngo ni ryigenga nko kwigenga, ni amashure yunganira leta. Kandi ikindi naco mu bisanzwe ibi vy'ishure, iri shure ryunganira, mugize neza kuri ico kibazo. Leta mu bisanzwe muri iki gihe nayo iriko irashigikira aya mashuri, ayifasha, ayunganira, kuko iraduha ibikoresho, yihaye ibitabo amashure ya leta. ni ukuvuga muri ico gihe
na twebwe amashuri ayunganira ubu irayaduha. Yego Yego. ibintu by'intebe nazo ishuri riragerageza rikarondera rikagira ingufu zose zishoboka muri ya mafaranga ritanga, intebe zikaboneka n'utundi tukaboneka. Ego reka mve kuri ico buzima bwite bw'ishuri, mve ku buzima bw'ishuri, mve ku buzima bwawe. Ndazi yuko jewe amakuru mfise uhaje uyu mwaka, Yego. wayisubiriye wahahora. Singiye kwinjira mu bindi, nshaka kubaza wewe, mbega byarakoroheye nka wewe nyene kuyobora ishure riri mu mwaka hagati, ukariyobora kugira rimara umwaka ata kibazo na kimwe kibaye? Byarakoroheye? Murakoze cyane, mugeze neza nk'uko bivuze. Uyu ni wo mwaka wa mbere ntanguye ndongoye ishure, kubera warasanzwe ubona asubiriye yaragiye mu bindi bikorwa, mu yandi mabanga yaragiyemwo. Hama rero nk'uko bivuze nashikiye mu mwaka wa hagati, ibigora ntibishobora kubura, na cyane cyane kuba uriko urakora ibikorwa utariko urakora kandi ukaba ubisamiye hagati. Ariko naragerageje ndegera abayobozi dukorana, nk'uko mubavuze dukorera mu marezo scolaire, bagiye baramfasha, hanyuma bigenda neza. N'abigisha twari dusanzwe, nanjye nari nsanzwe nkora ngaha nyene, twari dusanzwe abigisha tumenyeranye. Ego kuko nari nsanzwe ndi n'umuresponsable w'iri shure nyene. Ego. Mbe akabazo gatonyi, uhamaze imyaka ingahe kuri Ecofo Saint Paul de Muremera? Murakoze cyane. Jewe ndahamaze umwaka uriko urakwira imyaka 5, ko nahashitse mu 2020. Ego. Ni kuvuga urahamenyereye wewe. Ego. Ego akabazo kandi no kongera ko mbaza, mbega wewe nk'umuyobozi, ndabizi nk'umuvyeyi, umuvyeyi ategeza kumenga aratsitaye ku mwana, kuko umwana wewe ntigera abona yuko uriko uramushakira neza. Vyoba vyarashitse, uba wabonye yuko wahenganye canke umwana niwe yaba yahengamye? Basi ni hehe ubona wowe waragize inkomezi nke, kuko nk'umuntu tegeza kugira inkomezi nke, canke tuvuge singe no vyitwa mu Kirundi neza. Basi utegeza kugira urashobora kugira two tuntu tutuma basi utitunganya neza ngo witunganye ku muntu. Byaba byarigeze bishika? Nimba byarashitse, n'ikihe kintu wumva uzoza wahinduye mu mwaka uza? Murakoze cyane. Hama nk'uko mubivuze, murabona ko nk'uko nababwiye nari ndahashitse nje nk'umuyobozi mushasha, cyane cyane ko ari n'ishuri usanga ririko bijya twita 4e cycle, ni kuvuga igice cya 4 cy'amashure shingiro. Rero muri ico gihe wasanga harimwo abanyeshure bameze nk'abagoye, ugasanga inyifato ya bamwe n'abandi iragorana. Ariko rero naragerageje ndabegera, nubwo rimwe hari abo wasanga turiko turahana, mugabo wasanga ubundi twigaruye tukagenda nyine turafasha duhanura nk'abavyeyi. Ego. Akabazo kanyuma kaja gusazira ikiyago, kari kumubiza gusozera ikiyago cacu. Abantu benshi iyo baje gusaba ikibanza, kuko twagwa muri lycée technique Saint Paul de Muremera nari Ecofo, bavuga ngo tugiye kuri Saint Paul, naho duca twumva ngo ni kuri Saint Paul, abantu kumva ngo ni Saint Paul nyene vya bindi nyene, kubera ikazi giye ziraba zimwe bamwe kusanga bavuga ngo ni ishure ry'abatagira indero, abandi ni ishure ry'abana ngo bamenya ngo urumva wize ngo urishe minerval ngo bumenye n'ibindi byinshi. Nk'umuyobozi niko bimeze? Nimba ariko bimeze cyangwa atari ko bimeze, cyo tugira icyo dusigurira. Murakoze cyane. Ego nk'uko bivuze, abantu urasanga bavuganye n'ibintu bitandukanye. Nk'uko bivuze mu myaka yahera warasanga bivugwa kumenga kuri Saint Paul abana baha ibintu by'indero birabagora. Ariko rero haba muri poste fondamentale, kuko iri shure nk'uko mubivuze hariho poste fondamentale, nubwo rirafise uwundi muyobozi, nanje nkaba nyoboye Ecofo. Ariko nk'uko mubivuze uyu munsi ishusho y'ishure yarahindutse. Mu bisanzwe ishuri ubu rimeze neza, nta ngorane, haba muri poste fondamentale canke Ecofo. Si ukuvuga ngo abana baramenya badafise ubumenyi bukwiye, kuko na cyane cyane nk'ubu ngaha muri Ecofo murumva ko dukora ibibazo dusangiye n'ayandi mashure prive, ayo tusanzwe dukorana n'ayandi mashure nyene ayo turi kumwe muri rezo imwe. Ego muri ico gihe rero murumva ko
yaba bapfa kumenya byogorana kubera bakora ibibazo bisa n'ibyo ku yandi mashuri, kandi no muri poste fondamentale turabona ko abana bamenya bimeze neza barose umwimbo ukwiye, abatawurose nabo barabangira bagasubira mu mwaka. Ego tubazo twa nyuma two kurangiza tubiri, kambere ndakubaza ati ejo mu gihe muri mufise umwaka w'umunani mwarunguruje abana baje mu mwaka w'icenda, kandi umwaka w'icenda azo ku kibazo ca leta kibaho uburenganzira kuja mu mwaka w'11 mwe twitwa concours nationale. Ikibazo ca mbere cankubaza mbega ni kihe kintu mugiye gukora, ni kihe kintu muhamagarira n'abanyeshuri ariko barumviza kino kiyago canke no kiganiro tuzagirana, ni kihe kintu mumva yuko mugiye gushira mu ngiro kugira ngo umwaka wa mbere ubaye w'icenda mwino Ecofo Saint Paul de Muremera ntuzobatetereze zo mu mwaka muzima. Cyo kibazo ca mbere. Ca kabiri, wewe nk'umuyobozi nakaye kajambo wobwira abantu bisumikije ku buzima bw'ishure bwite, ko ndumva muriko muragira ama inscription kuvuga kwakira abana bashasha baje kwiyandikisha canke baje kugira ngo bige ngaha, tubazo tubiri nakaye kajambo babwiye. Murakoze cyane, nkuko nabibe tubigishe gukora, kuko na cyane cyane ko abanyeshuri iki usanga bamwe badafata umwanya w'ivyigwa, ugasanga baguma batembera. Mugabo tuzobegera rwose, ico naco twokibahamagarira ko umuntu wese azoze azi ko aje gukora. Yego. Noke nawe utambwiye mbega umwokwakira mwubakira ryari sangahe misi yose canke imeze gute, hasabye iki, nimba n'amafaranga canke nimba ari ibintu yitwaje n'ibiki? Murakoze cyane. Twebwe uko dusanzwe tubikora kuri iri shure, mu gutanga ibibanza nta mahera dusaba, twandika ku buntu, hanyuma ari uja ava ahandi nawe arazana birete, akazana urupapuro rwemeza iyo yahora, tukabona ko iyo aja ava bimeze neza, attestation, akaza tuzaniye attestation iyo aja ava. Hama rero iyindi misi yose tuwama dukora muri direction cyangwa mu buyobozi bw'ishure, hama huguruye imisi yose y'akazi kuva igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo, no muri ubu buruhuko tuzoguma dukora kugera isaha 6. Yego, isaha 6. Ni kuvuga misi yose gushika nko kwa gatandatu canke kwa gatanu? Murakoze cyane, ni kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Yego, akabazo kanyuma nibagiye ngira ngo nari kukubaza muri bwa buzima bwawe bwite, wewe nk'umwigisha murezi, umuyobozi w'ishure, ndabizi yuko naho uri ngaha hari akantu bitwa remuneration canke mvuge agashiruka bute, kuko numva yuko bivaye n'ivyo mwigisha ngakora ngatamushahara ngo buro nka muhemba, niko numva ngakora nk'ivyo akora, numva nagashiruka bute. Mbega ngaha ni ishure ryigenga ngo twabivuze risayidira rifasha yunganira leta, mbe ubona ko gashiruka bute imizi gute, nimba kadakwiye canke gakwiye, kandi uraza kubandanya kadakwiye uraza gucuvuga gize nk'ikintu usaba nk'ababirongoye canke abijejwe bashinze ishure. Ego, murakoze cyane, ico muvuze ni ikibazo ciza cyane nkuko muvuze. Ego, iri shure ryunganira leta nkuko bivuze, riba risanzwe rifashwa n'iryo shure nyene. Rero muri ico gihe aba riserukira canke abarongoye ishure baragerageza bakaraba uburyo bushoboka, nubwo tutovuga ngo umushahara wari muremure, ariko n'abigisha bivanye n'ubwo baba bakora n'abanyeshuri baba hari uko bangana, kenshi usanga by'ukuri abarimu atangorane. Ibindi nabyo iyo bakoranye mu manama n'abaserukira ishuri imbere y'amategeko, baraganira bakavuga ko nyene nk'ako gashire kabote basaba ko kongerezwa, kandi bakabemerera n'iyo bishobotse, mbere kenshi bahora banabikora abigisha imisanzu bakora bagononokewe. Yego, reka turangize, ndagusabe usubire wigora utwidondoro tubwire n'ivyo murongoye. Yego, murakoze cyane. Nk'uko nabivuze, jewe nitwa Hakizimana Jean Marie Vianney, nsanzwe n'umuyobozi w'ishure shingiro Saint Paul de Muremera. Yego, ni ishure ryunganira leta riri mu gisagara ca Ngozi muri quartier Muremera. Yego, murakoze cyane, reka tubashimire. Yego, murakoze cyane. Yego, mwagize neza no kutugendera. Yego, mwakoze, n'ikindi gihe muzogaruke. Yego, nawe murakoze.